gukunda amahera n'umuzi w'ibibi byinshi. Uwukunda amahera ashobora kwica, uwukunda amahera arasambana, uwukunda amahera arabesha, uwukunda amahera agira amayeri, uwukunda amahera ntacyo atokora kugira ngo ayaronke. Pawulo rero aramubwira ngo ariko weho muntu w'Imana wamuhunga ivyo byo gukunda amahera. Icya kabiri aramubwira ngo ukurikire ukugororoka, ivyo uvyirukeko pe ku murango no mwijoro. Ukubaha Imana, ivyo uvyirukeko. Ukwizera, ivyo bikurikire ubirondere ku murango no mwijoro. Urukundo, rurondere kandi rukure kandi rugwire, ivyo uravyemerewe kuvyirukako. Urukundo rwirukeko, ukunda bene data ariko kandi ukunda n'Imana yawe. Ukwihangana, tubikurikire, twige kwihangana kandi ukwihangana kwacu gukure. Mwari muzi ko no kwihangana bikura, bigakura ugashobora kwihanganira ibito kwihanganiwe. Mwari muzi ko hari ibibazo uwo mengo nivyo kwihanganirwa, ariko urashobora kugera ahantu wihanganira ibito kwihanganirwa iyo ubandanije kubikurikira, ubandanije kubirondera. Haleluya. Ukurikire kandi n'ubugwaneza, tuba abagwaneza, tuvyirukeko, tuba abapapa babagwaneza, abamama babagwaneza, abasore n'inkumi babagwaneza. Umuntu w'umugwaneza araryoha kubana nawe, kuko si wa wundi ashuha, si wa wundi haza akabaza agashuha avugira hejuru utuntu umugwaneza arakira ibintu akabigenza buke buke, ivyo kwihanganira akavyihanganira, kandi si wa wundi akunda n'uyu munsi ejo akankana. Umugwaneza yamana ubugwaneza imisi yose. Uwo muntu ninde atokwifuza kubana nawe? Haleluya. Ibi rero tubikurikire ku murango no mwijoro. Ikindi yamubwiye, aramubwira ngo wamugwana intambara nziza wame, si vyarimwe gusa. Oya, tukiri muri uru rugendo wamugwana intambara nziza. Kugwana intambara nziza ni intambara ugwana utarondera inyungu zawe, ni intambara ugwana utarondera ibiteza imbere wewe, ni intambara wemera ukazigwana ariko urondera ineza ya benshi, urondera agakiza k'abandi, urondera ko abandi bamererwa neza. Niyo ntambara nziza, intambara ugwana wizeye, ukamenya ngo ibi ni vy'akanya gato, ejo bizorangira hanyuma mbandanye. Haleluya. Icyanyuma aramubwira ngo ucakire ubugingo. Ucakiye ubugingo, ubucakiye ubwami bw'Imana, ucakire ubugingo budashira bubonegwa muri Kristo Yesu. Ubucakire, ntihagire ikibukunyaga, ntihagire ikigusamaza ngo usange wavuye mu bugingo. Aya niyo majambo yamubwiye. Aramubwira ngo uhunge bitagira ikimazi,